imuhira media Mme Jo je ngena binanzi katumuramuta banza yidodo abantu kuko bari kwarindiza imico nakaranga mu bana b'abarundi bakukira hariya muri Canada. Mme Jo rekana kuramutse nawe ndabaramukije Claude je nitwa Mme Jo. Ariko amabuya urashobora kwitwa Mme Jo mugabo ukavuga ati jewe abazina ababyeyi nitwa navukiye aha ubusanzwe ndi ngaha. Ibyo nibyo ariko barumviza radio PJ Classic FM bifuza kumenya amatuje ku murindi w'ikiyaga. Je nitwa mu mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Joseline Kamana, nkaba navukiye i Burundi mu gisagara ca Bujumbura, ego mu ikomine ya Ngagara. Ego bakaba baritwa nkaba mbarizwa ahantu muri Canada mu muji wa Edmonton intara ya Alberta. Mme Jo hamaze iminsi hagaragara amakava n'amavideo aho bonaho abamama basanzwe muri Canada abana bato baririmba indirimbo z'ikirundi bagira danse zitandukanye kandi ziza ku mico n'akaranga by'igihugu. Uwo mugambi uhagaze gute watangujwe n'abandi? Uwo mugambi watangujwe n'umumama ngaha yitwa Maluze. Izina ry'ikirundi murambabarira ndagibagiye ariko izina rye yitwa Maluze. Ego n'umumama yakuze akunda imico n'akaranga, yatanguye ahantu hambere yatanguye kwiga ivy'imico n'akaranga ni muri club abagumyabanga. Sinzi ko mwari bwumve club yitwa abagumyabanga, mu nyuma rero barahindura baja muri club intatana, hama mu nyuma aragira amahirwe yo kuza ngaha muri Canada, ariko aravuga ati reka ntanguze ikintu citwa Centre Ikaze d'Edmonton izoshobora kwigisha abana intambo, kuvuga ikirundi n'ibijanye n'imico n'akaranga vy'i Burundi. Nuko rero vyatanguye. Uwo mugambi ubona uri kurafasha iki abana bavukira muri Canada ariko kandi abavyeyi b'abarundi? Reka mbanze ndakubwire abana bavukira muri Canada, murabona nk'ibi bihugu vyacu vyo hanze abantu usanga bavuka muri batwebwe tuva i Burundi cyangwa tuva muri Afrika, baragira ikintu bita trouble d'identité. Ntibiyumva, ntibamenya ko ari abakanadien, ntibamenya ko ari abarundi. Urumva baracanganikirwa. Rero bisaba yuko twebwe d'abord uramaze kubona muri ibi bihugu vyo hanze mu bazungu hari gihe usanga bakumira birabure. Babana bakagira rero ingorane zo kumenya iyo bavuye, bakagira n'ingorane zo kumenya histoire yabo. Kubera iki? Abavyeyi ntibaronka umwanya wo kubigisha ikirundi, kubabwira histoire y'u Burundi, kubera bose baba bariko bariruka mu buzi, baza barushe, babakoresha ama devoir, babarungika kuryama, hanyuma abana bakazokura batiyumva, batamenya ivyo barimo. Natwe bwere twace tuvuga rero ati reka nka Mme Jo agende kubenevura muri Centre Ikaze, kuko muri Centre Ikaze je nigisha ikirundi, hama twigisha abana imico n'akaranga bamenye iyo bavuye. Ico gihe bizoca bibaha kwiyemera, hama babe muri iki gihugu bafise ico novuga equilibre yuko muri iki gihugu nibasubire kwiyumva umenga ntibazi ivyo barimo. Nizo ngorana abana bavukira ngaha baronka, mugabo kuva dutanguye kubigisha ikirundi ubabana barafise umunezero, ubu niho batanguye kumva batahura ico bari. Handi ho vyarabagora cyane, iyumvire kuvukira ahantu ukabona nturi kuremerwa naho uri kuwavukiye. Ni kibazo. Nta ntambamyi ihari kubera politike ya Canada ivuga yuko c'est un pays à multiculture. Umva hari amakulture menshi cyane, abahindi, abashinwa, abadagi, isi yose mu Canada irahari. Rero ikaca yemera yuko imico n'akaranga karanga abo bantu baba muri ico gihugu ca Canada iremewe kandi irahabwa icubahiro.
rero natwe rero tusha duprofita igihe bavyemera kandi bakabiha icubahiro, tusha duprofita tukigisha abana bacu bumva iyo bavuye, bamenye iyo bagiye, kumbure ntibakura bakamenya ico kirundi, ubwo buhinga bariko barakura muri iki gihugu bashobora kuzobutahana kubukoresha mu gihugu bugafasha iterambere ry'igihugu kubera twakibakundishije. Imbere yuko tubona ko abakibuana kino gikorwa ariko tukabona ko kandi akanama biriko biratera mu kino gikorwa mbega aho dushikaho abantu bafata mu ngingo cyangwa bafata mu mugongo basanzwe bazi n'icyo gihugu nyene cyangwa nyine bo gushika ubu nta muntu n'umwe dufata ku mugongo. Gushika uno munsi petetre muri kazoza nibamara gushima ibikorwa dufise ngira bizokunda, byose tubikora mu kwizera, ariko gushika uno munsi ni twebwe abavyeyi n'abavyeyi b'abana batanga intererano zabo kugira ico gikorwa gikunde. Ubu biracari mu minwe y'abavyeyi b'abana. Aruro kimwe nuko abana batanguye kuryoherwa. Nakubonye umutima urasimba iri Rwanda rira rikarenga maze nikera masa kavimba amosozi mu masa kagwira ongire ngo ngenda magura agatsita ijuru ivyo navyo nkavyanka merekera mutamurukanywa zindita ko ntambugwe marika utazira sinoba nkubesheye urizina giza bose barabizi. Ejo none ariko ndigisha ikirundi abana bose ndabasigurira amazina bitwa mu kirundi, bose baratangaye. Kare bagira ngo nibizina ngo twabise bitagira isiguro kubera abazungu iyumvire bakwise ngo miburo, hama umuzuga kumva ikintu ca miburo ucumenga ni gitutsi bamututse umwana. Meme naho yoba yitwa kakazina kumvikana kubera umwana atabaza isiguro yaco imbere y'abazungu arafise ukuntu acagira complexe. Mugabe ivyo tubasiguriye amazina bose baca bumva bitwa amazina meza afise isiguro nziza, batashe banezerewe cane gose. Naciye mbona no mu maso bahindutse ado amenga bitwa ibizina bitagira isiguro kuko n'abavyeyi bake bigeze basigurira amazina y'ikirundi abana babo. Hama babana b'abazungu bigana mu ishuri bakumva ibizina biri kuri bo babona umenga biri mal prononce, mugabo ntibamenye yuko ari amazina y'agaciro. Ejo rero niho twagiye kubibona n'abavyeyi baratangaye ati bwa bundi bimeze uko ni nk'akarorero nk'ako. N'abana baca bararyoherwa baca bumva bakunze ya mazina ahandi wamenga woyabaka ukabashira ko ubu buzina bw'ikizungu. Kubera iki? Nta muntu numwe ariko arabakundisha iyo mico y'ikirundi, nta muntu numwe ariko arabiyegereza ngo abigishe ico kirundi. Niyo mpamvu rero ubu barafise amahigwe havutse iyo bita Centre Ikaze d'Edmonton izokora ivyo bikorwa vyose. Biraborohera kubikorwa nk'ivyo bisaba n'ibitabo, biraborohera uko Centre Ikaze ironka n'ibitabo bikoresha nk'uwo mugambi. Bo gushika uno munsi nta bitabo vyinshi. Je naheruka i Burundi mu mwaka uheze, narashoboye kugura bijya bitabo vy'ikirundi abana biga muri école primaire bikenya, igitabo c'ikirundi cyo mu wa mbere gushika muri 6e kugira dushobore kubigisha. Ariko rero tuzoguma turondera ibitabo abana bamenye geography y'u Burundi, bamenye histoire y'u Burundi, tuzogerageza kurondera kugira twishushanye n'ivyigwa abana b'i Burundi biga kugira ntibaje kure y'ivyigwa abana b'i Burundi baba bariko bariga. Histoire bayumve kumwe, geography bayumve kumwe, n'ibindi byose bavyumve kumwe. Ego ariko kandi Burundi busanzwe bufise abaserukizi cyangwa abambasaderi mu bihugu bitandukanye. Muba nka Centre Ikaze yarituye userukira Burundi mu karere muherereyemo. Bo ubu nutse Centre Ikaze nta kwezi iramaze nk'amezi abiri ivutse mu buryo bugaragara, ariko nyene kuyivyara menye nico ciyumviro yamaze nk'imyaka nk'ibiri ariko arayitegura, ategura imbere y'amategeko ya Canada, ategura n'amaprograme aranga Centre Ikaze. Ubu rero vyose yarabihejeje, ubu yaremerewe yuko ikorera mu karere ka Canada, vyaremewe ubu akora vyemewe, programe yaramaze kuzitegura.
mugabo mu buryo bw'umugaragaro niho bigitangura ntibiramara n'amezi 2 ariko arategura kuzoyigira ouverture officielle kugira abantu bose bayimenye. Ico gihe kumbure tuzobimenyesha na ambasaderi wacu gushika ubu twitirirwa ari muri Etazi-Unis, ni ambasaderi wo muri Etazi-Unis, bambe ntuze ni ambasaderi wo mu Burundi, mugabo wowe ari muri Etazi-Unis, umenga hari ukuntu ariko ararondera impusha zo gukorera no muri Canada. Sinzi ko barazimuhaye, ico nzi nuko yari muri procedure yavyo. Niyamara kugira uburenganzira bwo gukorera mu gihugu ca Canada, ico gihe natwebwe tuzomwereka ibikorwa turiko turakora kugira dushigikire. Ariko muri aka kanya umenga sinzi aho bigeze, ariko iyo procedure yirimo hayo Zoom nigeze gukorana, Zoom yigeze gutumira aba diaspora ariko araganira nabo, naravyumvise ariko arabivuga yuko ariko arabitegura. Rero turindiriye adusubira tumenyeshe ko vyakunze, nivyamara gukunda yuko akorera mu karere ka Canada, ico gihe twese tuzomwereka ibikorwa turiko turakora amabone kudushigikira. Ego bizokunda nibikorwa bizokunda kuko ikintu cyose daboro hari ikintu vyitwa gutegura ibikorwa, hariyo gucreya ama partenariat n'abandi bantu bo mu yandi ma communauté, hariyo rero no gupromotinga ibikorwa vyacu. Urumva nibikorwa hari inuze ibikorwa bitatu dutegerezwa gukora, eza kubikora cyane nitwamara kubishikako bazobikunda cyane gose. Mwarabonye nk'akarorero, sinzi ko ari amafoto muri rezo sociaux mwabonye ingene abatamvyi b'ingoma b'u Burundi batambiye nzenya premier ministre wo muri Canada yitwa Trudeau. Yararyohewe cyane, birabanezera, abadepite bararyoherwa babonye ingene zijya ngoma z'i Burundi. Bisigura yuko akaranga kacu karatira abantu, karatira niyo twambaye izi uniforme ziranga Burundi, abantu bose baratura bakaguma badufata amafoto. Urumva biraryoshe, birabereye ijisho. Niyo mpamvu nibaza ko muri kazoza tuzoshigikirwa. Ariko kandi umugambi nk'uwo urumvikana ko haba imigenderanire cyane uguhura kw'abana batazi bari ngaha bakaganira n'abana bari hiyo kugira ngo cya kirundi kigume bajyamo bakiganira. Iyo neguro yo bihari muri Ikaze. Bo iyo neguro irahari kubera duhiriwe duhishijwe n'ishengero nsengeramo. Umupastori waho yitwa Pastor Jean-Marie yizi kirundi ku Université y'u Burundi. Nabonye naravuze ati kugira dutsimbataza ikirundi yemeye kubita ubutumwa, wona kubita ubutumwa mu Congereza, abuvuga mu Kirundi no muri Sunday school. Arabwira abigisha ati gerageza muri Sunday school naho nyene muvuga ikirundi kugira abo bana batangure kumenya na Bible mu Kirundi. Nukuvuga bariko bararonka na espace bazovugira mu ico Kirundi. Ego ariko abavuyaho turi mu kiganiro cy'abahinga ikorwa mvabwenge, indirimbo z'abana b'igihugu cy'u Burundi zobazishika mu gihugu cya Canada. Ego kuva nuzenya iterambere ryantuze ry'ubuhinga ngurukana bumenyi buje, ibintu by'u Burundi byose turabikurikirana ayo mateleviziyo yanyu, turakurikirana ivyo biganiro vyanyu. Je nta munsi ushobora kurenga iminsi yose imbere kuryama ndyama numvirije nk'ibiganiro by'amateleviziyo ashika nka 8 atandukanye mu Burundi. Ndabumviriza mwebwe, ndabakunda cyane, ndakunda gukurikirana ibiganiro vyanyu, ndakunda gukurikirana umukubito ba Silent Vibes n'abandi benshi barandri promoter, abo bose ndabakurikirana, nibo batwereka kiretse banse gutanga ibiganiro bakatwereka ibidashobotse. Mugabo niho honyene du profita kubona ibiganiro inuzenya imico n'akaranga k'i Burundi. Prince ni indirimbo zisohoka z'abanyakaranga, ivyo rero turabikurikirana cyane.
Ego. Ako twagiye bakwe centre ikaze ikabaho kandi ikabiha iteka akaranga n'umuco w'igihugu. Abaririmbyi bamwe b'abarundi ndetse n'abantu bamwe batwenga bitwa abakomedie bariyerekana cyane baja ku mugabane wa Buraya. Twitege ko mu minsi iza kugaragara ku bwinshi nabo nyene berekeza kuryohera abo muri Canada. Ego cyane ino bamaze ibisi babivuga murabona ubuheruka haraje Kigingi Kigingi yaraje aratwenza abakanadiye bararyoherwa gose ico gihe twararyohewe yaraduteramishije arateramisha mu ntara zitandukanye zo muri Canada. Ubu turifuza ba Mutima Rokomedie nabo nyene baze twama twabwiye abantu ati muzane na Mutima Rokomedie turakeneye adutwenze zana bari Ile-de-France zana abo bakomedie bose mubazane birashoboka birakunda kubera ibikorwa vyabo biragaragara mu marezo sosio ko bamaze gukora ibisanzwe ino kugira abagwe visa babona ivyo umaze gukora nabo baramaze kugaragaza impano zabo nibaza nihagira ababatumako nibaza ko bizokoroha kuko na Kigingi byaroroshe tubabwira tuya hamwe n'ofisi ibintu musanzwe mugiye gucange utabana cyo tuzamo muri bihugu n'ikindi mwabwo ko barakubwira ngo mufashe abo bandi cyangwa mufashe zo mpano cyangwa abo basanzwe bakina umwuga wo gutwara cyangwa basanzwe banigiye kugira ngo nabo basake ibyo ngo bakoreshe igikorwa abandi n'abakiriya. Birasaba imyiteguro birasaba imitahe hari abantu babijejwe ngaha anye barakunda kuzana aba artiste b'abarundi nukuvuga igihe cyose bazanye umu artiste umwe birasaba imyiteguro myinshi cyane kubera uramurihira indege ni umuprena en charge kandi ukamuronderera n'agahembo kiwe barabanza bakitegura iyo mitahe ibonetse barabikora je ndazi ko benshi bazoza kandi benshi bazoshigikirwa Jenda maze kumva bariko barabivuga buke muzoza murabona muno musi ko batumye ko Kigingi ejo uzabona batumye ko nka Mutima Rokomedie ejo uzabona batumye ko nka Ile-de-France nibo bonye nabo bafise imyiteguro nibo bafise ukuntu babiplanifya mugabo muranumva babivuga ariko byose bizokunda. Iyo babonye umwanditsi avuye mu Burundi agiye mu gihugu cya Canada ubwirageje kurabana yashobora kuba uretse akubwiragiyo babyakira gute barumva kumenga barakenyeka ashobora kuba yogaga kandi gosi nta kintu kituryohera nk'abartiste b'i Burundi iyo baje kuturamutsa turanezerwa turabitaba ku bwinshi gosi kandi nagateka kuri twebwe tubikora kandi tunezerewe igikuru nuko boshika ego tugenda Mme Jo hari indirimbo y'umwe mu baririmbyi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi yagaragaye ko iyo logo twumva ngo niyo ishirahamwe riri mu gihugu cya Canada uwo muririmbyi yitwa Bado Bado umukurikirana Bado Bado ujya n'umuntu wacu ego hariyo ikintu citwa nuze NE production ga muri Canada umumanagere wacu naje ndumubenevore muri ico barampaye akazi ka benevora murangenda kuvugayo amakuru murangenda gutanga ama promotion muri ico kintu zenya muri iyo company ya NE production nibo ba producteur ba Bado Bado turazinanye turamaze gukorana ibiganiro nawe nyene muranda mufasha no mu ma promotion ngaha muri Canada kugira bashobore kumumenya ego yeah ushobora kuba uzinanye na Bado Bado kandi ukomeza kumufasha ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo izina ryo rihembo cyangwa impamvu ushobora kuba byongera kuri n'ikindi kintu ushobora kugira ngo n'abarinzi batarashika ngo bashobora kuba bamenyekana mu gihugu bo manager wa NE production niwe afise imigambi kubera agenda umubenovore mu gikorwa ciwe njejwe ntuze promotion
no gushikiriza amakuru nico gikorwa nkora muri NE production mugabo nibaza we ko ariko arabitegura ubunya ariko arakora kuri Bado Bado ego nabandi benshi ngira nibaza ko azobashikira nabo nyene aba produce kuko yaravyiyemeje ko azoproduce aba jeune artiste benshi kugira bashikane mu rundi rwego ego dusozera ubutumwa ushobora gushikiriza bariko barumviriza izamirizi PJ Classic FM ndetse n'abariko baradukurikirana ku rubuga rwa Facebook rwa PJ Classic FM 97.3 n'ubure Mme Jo maduce tugenda dusozera kino kiyago. Nukuri murakoze cyane PJ Classic FM mwakoze d'abord kutwiyumvira ko mwakoze kutwakura mwakoze kutwitaho kuko natwebwe naho turi hanze turakunda yuko amaradio y'u Burundi atwitaho ariko murabona ko mwakoze intambwe nziza niyo mpamvu mbwiye abari muri Canada abari muri Australia abari muri Europe bose mukurikirane iyi radio itanga ibiganiro biryoshe cyane kandi mubikurikize mupartage ahantu hose kugira bamenye ibi bikorwa byiza umumenyesha makuru Claude akora muri PJ Classic FM mubashigikire mu buryo bushoboka bwose. Ati twizere yuko abo bana bo muri centre Ikaze bagiye kumvikana amajwi mu kiganiro ineza y'umwana cita agateka k'abana bice kuri mikro za PJ Classic FM. Ego turiko turabigisha ikirundi rero nibamenye ikirundi muzovugana ariko mushoboye kubakomunika no mu Congereza nta kibazo mwobakura mukabaganiriza. Ego tubashimire cyane murakoze wo muri PJ Classic FM. Amen amen.